bakunzi ba Iwacu Top TV mukaba muri ko mudukurikiranira ikibiriraho ku ma televiziyo 5 kuri Iwacu Top TV, kuri Iwacu Nation TV no kuri Musuhura Power. Hama no kuyandi ma televiziyo yandi muraza kubibona. Tukaba ari turi kumwe na wa mustari wacu tuntabarambiye cyane azwi ku izina rya Tontono no mu ntara ya Muyinga. Tontono mwiriwe neza? Mwiriwe Faiza, namwe muraho? Nukuri tumeze neza Tontono, ndabona waberewe. Merci nawe waberewe. Murakoze. Yego. Ariko we nivyo vyawe kubera keshi ndakubona waberewe. Kumva twege twabaye Buraya. Sisitagire biragoye. Okay. Kubana mwabaye Buraya. Okay Tontono. Amazina yanyu nyakuri iyo bari nkayahe? Amazina yacu y'ukuri bakaba banyita Akezamun Hemed. Yego. Akezamun Hemed. Okay Tontono. Oba uvuka mu ntara ya Muyinga? Ego, mvuka nyene mu ntara ya Muyinga niho nataye uruzogi. No wataye uruzogi. Tontono no nta hantu warongeye kuba atari ngahi Muyinga, niho kuva uvutse niho hantu wagumye canke wa waratembere nko mu bindi bihugu canke ukaba handi hantu mu zindi ntara? Okay, murakoze mabuja, murakoze. Namwe murakoze. Twebwe Muyinga narahavukiye, ako nagendeye vuriwa mu bindi bihugu. Narabaye nko mu gihugu cy'u Rwanda, ba mu gihugu cya Tanzania, mu birangira nuri indege jabuka amazi ku mugabane wa Buraya naho nyeje ikirenge. Tontono warabaye Buraya? Yego. Egaje kumena hora ndakubona kwirigara nkibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Okay, jewe kwirigara mategeko jewe ustar sinifata nk'aba star kuko wifashe nk'aba star hari ibintu homba. Nifata nk'umunyagihugu asanzwe mugabo mwanya w'aba star ndamenya ko ingene ndabibamwe. Okay. Tonto nimba atari banga mwoba mwubatse? Murakoze, ego narubatse inzu imwe. Narubatse inzu bakanya nkayindi ndimo ndubaka. Tontono no sinashatse kukubaza ko mwoba mwubatse inzu, bashatse ndakwaze ko ufise umufasha base mu Kirundi kimeze neza. Yego umufasha ndamufise. Umufasha wanje ni Nyagasani. Ataho hari nico kunda. Ni wamfasha ngacantera imbere. Cyo ndumva ibintu birakatse. Nukuri mu bare gatoya. Tonto avuze ati umufasha wiwe ni Nyagasani. Tonto turazi twese Nyagasani ni watuba hafi. Ariko cembo numenga wo busa n'umuntu yo bakeneye ko yogira umuntu amuba hafi amufasha mu mibereho. Okay, ntsena gutahuye ikibazo cyawe. Okay, abo badukurikirana bose nta mufasha mfise kandi makanya hano wongeneye. Bisiwe ko ni mutera imbere ni mudagana kujamwe. Soza kurondera abamfasha, agora murondera abofasha. Hemwe sinzi ko nobabwira ati Tontono nati nta mufasha muno mwanya kwanza nubije menga ahubwo avuze ati nta nuwo nzonakenera. Tontono nari kuruha abantu benshi kurahomba, abakobwa benshi kurahomba. Tontono nashane ko najewe nihereka abakobwa twabaye benshi. None Tontono nubona utarongoye hari abantu bamwe mu bakobwa tuzwa tuko turabihomberamo. Najewe nyene naje nishizemo. Yego. Kunkosoye gutyo kanabishiye mu myaka 10. Okay. Murakoze. Okay. Mubane muri ko muradukurikirana mumbishiye ati Tontono no aba yarabishira inyuma y'imyaka 10 mukama imyaka 10 je sino banyahari ntararongorwa nukuri kuyafise no n'umukecuru munsabire natwe tubandanye twisabira ariko nanjye mandanye musabira hama Tontono no ndakunze kumva abantu benshi baguhamagara ntarogwa. Ese wo butarogwa? Baje jewe ngoma ntange izina rya mbere ntarogwa y'urukomoka. Hari indirimbo naririmbye yitwa Sinabataye, harimo agasene gatonya kavugwamwo ko ntarogwa aho nyene. None iyo ndirimbo Sinabataye wayiririmbye uyihereye kuki, isigura iki? Kubera umusani yarimwo arahanga umuziki, arakreya umuziki aribanda kubiba ku bantu hani kubimubako. Tontono hari rindi zina sanzwe kandi numva baguhamagara Sufuri ryo barisigura iki? Okay, unagomba mbwira badukurikirana yuko Sufuri mu Kirundi ari ubusa. Ego. Ni ubusa. Iyo banyise Sufuri ndaryoherwa cyane kubera ufise akantu kamwe
ufise ubusa cyane gukunda kuba afite utuntu tubiri dutatu kubandanya. Okay, urumva wewe misi yose budufise ariko nico gituma witwa Sufuri. Nico gituma guhamagara Sufuri kora unumva n'ubusa mugabo wowe ufise utuntu twishi uguma uhereza abantu kugira kugira ubusa ntibubemo. Ubusa ntibubemo. Ngwanya Sufuri cyangwa nyita Sufuri. Hemwe tubandanye natwe dukora kuri Watch Top TV kugira natwe ntituze tugiremwo ubusa, tubandanye natwe dukora ibintu kugira ntituze turonka ubusa. Hama rero Sufuri tubandanye. Sufuri wibuka watanguye umuziki ryari? Umuziki nawutanguye mu 2014 mugabo inyuma yaho gato hari abantu badutanguriye umuziki twagenda turakurikira mu 2014. Uno musi twaturi mu 2021. Urumva dufate ko imyaka imyaka urumva uyu n'umwaka w'indwi tugiyemo uri mu bintu bijanye n'umuziki, ariko nawe ndabona umenga nawe nturi hasi cyane. Go sindoba hasi kubera ko mu baririmbyi baririmba mu Burundi abantu barira umuziki ndimo, abandi benshi barazisora zikabagwa ko mugabo jewe ubundirimbira iburaya. Okay, ati mu muziki wanje ndagushora hanze. Ubu ushora hanze n'ushora ngaha? Oya, cyo gituma ngaha benshi batawuzi. Kuboja kuri YouTube arabona ama video menshi yakorewe mu gihugu cya Buraya. Okay, mwumvishije ati umuziki Tontonono ntawushora mu Burundi, awushora iburaya. Tontonono nirihe banga wowe ukoresha kugira umuziki wawe ushore mu iburaya? Ibanga natahuye ni kubera ko yuko aha mu Burundi aba sponsor ntabo dufise. Aha mu Burundi uririmbye umuziki haki harawe Bluetooth wazoma ukandungike kuri Bluetooth. Okay. Hama rero Tontonono nagira ndakubaza ubu ufise abavyeyi bose? Okay, abavyeyi bose nta numwe mfise, bose baratabarutse kuvuga nakuze ndi imfuvyi. Oh, okay, mubandanye rero kwihangana. Mbega tutarandiriye baba bapfuye babana? Mbone mu gupfa ntibabana, abavyeyi banje batandukanye. Je mfise imyaka 4 ico gihe naciye ngumana na papa, niwe twakuranye, niwe yandeze maka ndageraho nigejeje. Okay, uratubwiye ati oya batabarutse batabana. Mbega nuyuhe muvyeyi cyane wewe mwakunze kubana mwabanye igihe kinini ya cyane mwabo bavyeyi bawo babiri? Umuvyeyi twabanye cyane ni papa, niwe twabanye mpaka aratabaruka. Maze gutabaruka nja kureregwa kwa Muyomba, kuvuga muri rusangi kubera ko twatandukanye. Umuvyeyi wanje bose bagitandukana nari mfite imyaka 4 kuvuga mama sinagize amahirwe kubana nawe, zumva ubuzima bwanje nabukomereje kwa Muyomba. Okay, urambwiye ati nakuze ndi imfuvyi narire kwa Muyomba, kandi mubandanye mwihangana kubera hariho benshi tutabizi, hariho n'abandi basanzwe babizi ubwo buzima ko bugoye. Nibaze rero kubandanya mwihangana. Tontonono uyu munsi urakwijije ama followers 10,000 kuri TikTok. Mbega vyo babigufitiye inyungiye? Murakoze. Inyungu bidufitiye ni kubera ko cyambere na mbere so umuntu wese ngaha mu Burundi ashaka kwiza 10,000 ama following, bisigura yuko mu bastar ndimwe. Ndavyemeye kubera 10,000 bijya bironka abantu bake. Bironka abantu bake. Hama inyungu ya mbere nuko igikorwa canje cyose ubu nshaka gipostinga kikakurikiranwa ku mwanya muto cyane. Hama iyindi nyungu igira kabiri nuko ugikwiza 10,000 kuri TikTok utangura guhembwa, bisigura ko ivideo irabwe n'abantu 26,000 mu minsi 28 uraronka amayero 50. Hemwe mwavyumvishije abantu tutarakoresha TikTok, tugire kuraje natwe tubandanye natwe tuyikoresha. Hama naje ndi nyuma yawe. Hama Tontonono nakaye kajambo wobwira abantu bariko baradukurikirana? Kajambo nogira abarimwe barabakurikirana kubera ko arunani rw'amateleviziyo 5 nosako bogira subscribe. Hama kwa kaya gakengera ko mubona gwaca mufyona kidodora amakuru mashasha yose azora bageraho. Murakoze. Ngira ngo mwavyumvishiye ko ariko baradukurikirana kuri Iwacu Top TV, kuri Iwacu Nation TV, kuri Musuhura Power. Mwavyumvishiye ati mugile kwako gakengeri muhafyonde, mugile jeme, hama mubandanye mwironkera ibintu bimeze neza. Tontonono rero reka tubandanye na Tontonono. Okay, Tontonono
hari ishyirahamwe urongoye muri East Africa ryitwa MCB ryavukiye he ryo barikora mu gihugu kiye? Murakoze. Ishyirahamwe MCB bikaba rikomoka mu gihugu ca Amerika, Wisconsin. Rikomoka Wisconsin ahantu Milwaukee, bisigura ko nyine iryo akaba yitwa Bilal Marquis. Bilal Marquis. Vuga iyo shyirahamwe rya MCB, bisigura MCB bikaba bisobanura Miracle Comeback, bisigura ko ibitangaza n'ibigaruke mu Kirundi. Mu Kirundi bitangaza n'ibigaruke. Reka rero nibaze ko twakure usanzwe arongoye iryo shyirahamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo agire vyinshi atubwira ko iryo shyirahamwe n'abariko baradukurikirana, ngira ngo babandanye bavyumviriza. Yego, katumwakure. Murakoze. Hello everyone. I'd like to start off by introducing myself. My name is Bilal Marquis. I live in Milwaukee, Wisconsin, USA. And before I let you start talking about what MCB is, I'd like to first thank Totonono. MCB wouldn't be in Burundi today, I don't believe. And let's go back. I need to start talking about how and why I started MCB and explain a little bit what it stands for. MCB stands for Miracle Comeback. In 2008-2009, I was a single father of 3, 2 boys and 1 girl. Yasmin, Rashid, and Elijah. Elijah being the oldest, Rashid being the one in the middle, and Yasmin being the youngest. On August 3rd, 2009, Rashid and Elijah took a night ride on their bicycle, and Rashid went through a red street light and was run over by 2 trucks, 2 vehicles, and basically was given a 5% chance to survive. With prayers, the best surgeons, and blood donors, my son not only survived, he's living a normal life. After losing 1 kidney, half his liver, he broke his pelvis, crushed 1 lung, and lost 46 pints of blood in surgery, which is almost unheard of. Okay, after all this was said, after being given a 5% chance to survive, I decided to start, because my son went home the following month in September, or end of August, and started back to school on September 9th, 2009. This to me alone was a miracle. Around October, we wrote a newspaper, wrote for a Spanish journal, and they came up with this topic called Miracle Comeback. And this was in October. My son wrote an article, Rashid, who was in the accident. And this stuck in my head, Miracle Comeback. So I decided to keep that name, and I made this logo, MCB, Miracle Comeback. That's the bicycle, and that's the vehicle. That's what it means to me. And I started organizing blood drives, getting people in my city to start donating blood. Step by step, it helped. Every 3 months, 3 to 4 months, I would organize a blood drive called Miracle Comeback. Miracle Comeback 1, Miracle Comeback 2, Miracle Comeback 3, and so on. And later on, a year and a half later, maybe around 2011, I located a gentleman on Facebook named Elvis Tao. Elvis Tao is a Hollywood actor, best known for his role in Clint Eastwood's biggest money-making film called Gran Torino, which was in 2008-2009. And we met, and from that point on, he joined MCB. And until today, 2021, he's an ambassador, co-founder of MCB, living in California now, originally from Milwaukee, where I live. And time went on, and then in 2012, I met someone online named Ferris Banks in Uganda. And after a few months of convincing him, you know, MCB is not a scam. It's actually a life-saving organization online, and we're doing it out of our own pockets. And he joined, and ever since then, other countries started joining. You got Nigeria with Musa. You got Gambia, Togo. We have Burundi, Kenya. The list goes on. Somalia, Sudan, South Africa. So many. Senegal, Sierra Leone. And the list just goes on. And over 20 countries in Africa joined, saving lives.
And now in Indonesia also, they started a little early on, around 2012, 2011. Indonesia, Philippines, Barbados, Haiti, Papua New Guinea. Yeah, so many beautiful places, so many beautiful people coming together, saving lives. We got athletes, actors, musicians joining us, not for the sake of celebrity status, but for saving lives, using who they are to promote what MCB stands for, which is the core, which is saving lives. And we do whatever it takes to, promote. We use music. We use athletes to promote MCB to get people involved. Like in Nigeria, they're going to the championship, which is like the Super Bowl for the U.S. Hopefully the 27th, they're going to win. We have so many things going on. And I just want the world to know who we are. We get no funds. Everything is done out of our pockets. But to us, the biggest thing that matters is, our heart. Our heart is clean and we care about others. And one more thing I like to mention too, which makes us stand out a little more than most organizations, is there's no age limit. Men, women can join us. No, any religion. Like I'm Muslim. We have Christians, Jewish, Sikh, atheists. It doesn't make a difference. Catholic. It doesn't make a difference. Everybody's welcome to join because it's not a religious organization. It's a humanity organization where we come together. We love each other. We help each other. At the end of the day, our blood is the same color. We all bleed red. And so this is why I decided to make this video. And, I'm very impressed by a lot of what I see happening globally with MCB members and ambassadors, such as Totonono, Nikiza, Rudy in Indonesia, my wife, Mac in Philippines. So many things. John Kuldia in Togo. List goes on. Ayo Jack in Gambia and Idrissa. Bilal Jean in Haiti. Kaupa in Papua New Guinea. The list is just on, and Elvis Tao, as I mentioned, in the U.S. And also, I'm trying to be creative in how we promote MCB because MCB is very unique. In 2012, I wrote a book, and let me grab this book while I'm standing here. And I wrote this book in 2012 called Miracle on Greenfield. This is actually the true story why I started MCB. I wrote this in 2012 and my wife told me we got to get it published. 8 years later, we got it published. In 2020, I believe April 2020, 8 years later, got it published. And it's been in many countries now. So not just in the US, but it's been printed and sent out and is in other countries. And here's my most recent book, The Secret Life of Panji. This is my young son. As you can see right here, that's me and my son Panji. At 5 years old, he is 6 now. He started with the organization and he's known as the Panji, the superhero of MCB. So this is going to be a 3-book series. And I hope we can get you to buy our book. Because everything that we sell, such as shirts or books, there's no profit in our pockets. Nothing. It's all basically just like given away to schools so they can have something to read. Like, I forgot, Zambia, Sister Chungu. It's part of the school curriculum. I mean, yeah, Miracle on Greenfield. And we're trying to get this one over there too. This one. Our next book. And I'm working on a 3rd one. It's almost going to be, should be out in a few months. But the point of everything we're doing is for humanity. So please join us, support us, be part of us. There's nothing sneaky about us. We just, we believe in what we do. We believe in what we do. And that's pretty much where, why. That's the engine behind the train that keeps us moving globally. And if you have any questions, please ask Totonono, or he can give you my Facebook name and information and ways to contact me. Thank you very much. Have a nice day.
and support MCB. Thank you, Tontonono, everybody in Burundi and globally. We love you. Thank you very much. Mwumvishije vyinshi kuri ryashira hamwe byari karadusigurira Tontonono, mwumvishije vyinshi kuri sanzwe ari rongoye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hama Tontonono ndasaka bazoshaka kukubaza imbere yuko tumaririza kino kiganiro cacu. Tontonono urafise umukunzi? Oya, umukunzi wonga kwisi nawe ufise umukunzi Imana. Nta mukunzi ufise? Oya, nta mukunzi. None Tontonono ntiwoba utegekanya kumurondera canke kuzomurondera basi mu minsi iri imbere? Ndakekeranya ko ubwonko ntibwakora neza, dufise dire y'imyaka 10. Dire y'imyaka 10 yari yabitubwiye Tontonono, ariko je sinumva impamvu nyamukuru ituma wewe muno mwanya hari ikintu gucoba cara gukomerekeje mu rukundo gituma womara imyaka 10 kandi watubwiye ko kandi usanzwe ufise n'abana. Ego ikintu cankomerekeje kubera ko nasanze ari nk'ibintu vyo no mu Kinyarwanda niho bavyita ngo na karande. Ibintu biba byaraciye mu muryango w'icamo ko jiwe umuvyeyi wanje yatandukanye n'umuvyeyi wanje fise imyaka 4. Ego bisigura ko nanje bimbako kubera ko nasanze ari nka karande hako nsubira ngatandukana n'umuntu umwana kwije imyaka 4 nzoca ndindira imyaka 10 kugira ndayige ku ico kibazo ahantu kiba kimwe kirakomoka. Bisigura yuko rero sinemu ndateganya kubaka n'ubu marankurikirana wese kwizi televiziyo ntanshire mu bwonko yuko Tontonono akeneye umugore. Oya, nta n'umukunzi nkeneye kiretse nk'inyuma y'imyaka 10 ubwo bwonko buzokora subire ndavyiyumvire ko vyokunda. Sigure mwaka kanya ndi inokipe. Okay, Tontonono turahura n'ibintu vyinshi mu rukundo bitubabaza bigatuma ducika intege bigatuma tubaho atabakunzi dufise nkuko we vyakubaye ko muno mwanya uri kuravuga ati jewe fise kumara iyindi myaka 10 nta mukunzi mfise ndi mu bindi bintu bijanye n'ubuzima bw'iwanje. Tontonono ariko ku ruhande rwanje je numva umengano kugira ati courage kwera ikintu cyose mu buzima buryo umuntu wese acagura ikintu umva kimworoheye. Nico gituma rero bitotangaza ariko baradukurikirana kumva ko Tontonono hamwe vyoshika iyo myaka 10 itaheze nka kubona n'undi muntu naho. Ivyo yashika inyuma y'imyaka 10 idaheze ukamona umuntu uzoja kumvuza zobandoze. Tontonono wavuze ngo uri ntarogwa mu kazi je kamisi yose narabyacishirije sanzwe ndumuririmbyi benshi kabanzi kuzina y'imvura y'amatara. Imvura y'amatara tari nk'isenene ku matara. Muziki ni tala ya izina ry'imvura y'amatara bisiba ko jewe itara nyinshi zindimo. Sanzwe ndumuririmbyi, sanzwe ndi mu informatisi yakomeye cyane mu ntara ya Muyinga yika no muri East Africa ko ndagina nandi hantu hatandukanye. Kwico kibazo wenda kikwishure ko umuntu arashobora kurogwa kandi atarogwa kuko iyo habonetse software yanshasha ikwamo code barashobora kwikura. Cyo tuma rero uzocuraba uwo muntu yakoze iyo programme nshasha yukunde kodaga niyumvire kuzana umufasha umuca mubwira ati subiza ubugare byo gufurira ubugare. Tontonono ikintu cyambere no bwira abantu mu bantu ba mbere je sinemera uburozi ko bubaho kubera nasanze uburozi ntibuba. Uburozi ego hari umwanya twavuga ngo ego burabaho ariko nubwo igihe gito cyane. Nibaze rero ko nawe jewe sindoca ngenda kukuvuza kubera uzo bukoze ivyo nshaka kubera nakubwiye imbere ati turabakobwa benshi kandi wewe ubisavye kukuramwe mwumva turagabanuka igiti kigice kigabanuka. Nico gituma reje sinoja kukuvuza kubera nzovuga ati mugenzanya aravuye ngo ni aba yakuroze kubera iyo myaka 10 wavuze myaka 10 Tontonono uzogushaje tuba dushaje. Umva rero sinzoja kukurogoza jewe ahubwo nzovuga ati Tontonono Imana ishimwe vyakunze. Urumva rero nibaze yuko sawa urakoze kuba unyifuje kubera ko uri umukenyezi mwafasha abakenyezi bagenza nibaza mwahungu bankurikirana tuzokurikirana muri comment niba bizo babikeneye yuko nzana umufasha sobera muri comment muga uzokomanta ko ashigikiye ngo nzana umufasha azoshashira na numero ya Mikashi shiramwe hajyanye. Okay, Tontonono tubwira rero abakunzi ba Iwacu Top TV kuri Iwacu Nation TV kuri Musuhura Power babwire icyo babwiye hama imbere ko tumara kino kiganiro cacu.
icyo nababwiye nk'umuntu w'umustar nosaba abantu barimwo barakorera izina ry'ubustar razimvye byasaba ko umuntu w'umustar inyuma yo kuba umustar ntagende kunyegeza mu nzu abantu benshi ngo araba star usanga bihamba bo nyene mu mazu ntibababone bakibega ujya mwanya nyene bagiye kunyegeza mu mwanya wo kurondera amafaranga nico gituma akarere duherereyemo nko mu Burundi abastari benshi bahereza mu bukene kubera ko umwanya notanga akarorero nka football umukinyi wa football abari kuri entraînement mu gatondo gushika saa 4 ayo niyo masaha nyene abantu bari ku kivi agasubira kandi ku mirimo agiye muri entraînement saa 8 gushika saa 11 ayo niyo masaha nyene kandi abantu bari ku kivi bice bisobanura yuko iyo umupira utamukundi ukamera nk'uwanka gatonyi murababona benshi birangira nabi kubera ko umwanya ukuja kwiga ibindi myuga kuko ubuzima n'abantu ushaka gutera imbere utakumwe n'abantu we ni winyegeza mu nzu ntuganire n'abantu nta terambere wofugezeko nico gituma jiwe ubuzima bwa misi yose ndibaza abari badukurikirana bose ntibari bazi ko fise abantu bankurikirana ibihumbi 12 babaye 12 kuko bari kubona kwa nk'igihumbi 12 ninyegeje mu nzu ubwo bustari buri nga iwaje. Okay, ngira ngo muravyumvishije abastari beshi ibanga batekera babwiye ati mukore cyane nimwakora cyane muzotinda mushikana ya ma followers ibihumbi 10 wewe yashikanye uno musi umva tahamagara ati burya gukora cyane sukuvuga kubwiye kwicara mu nzu aho abandi bari bagutereye n'ivyumviro nka tontonono nk'umustare wo mu ntara ya Muyinga sanzwe amwegere umva wewe yoshobora no kumwigisha akamwereka inzira yocamo kugira ngo abashe guhembwa erega tontonono yavuze ati management yo mu wacu iragoye bisaba reko tuyihiga hanze tugashora umuziki wacu umva ko tontonono wewe umuziki wiwe yawushoye iburaya nico gituma mubona asa neza akanagapoki iburaya agapoki iburaya eka udushatsi nyene nawe twibona nyene batari umuntu wo ngahanyene akorana n'abanyaburaya asa n'umuntu nyene akorana n'abanyaburaya n'ibintu vyiwe vyose akora hanyuma ati ku kazi kiwe ka misi yose murabizi akorera imbere ya parking mu ntara ya Muyinga abakeneye amatelefone yagemwe amakode ibintu vyinshi akora ibintu nimwamushikira muzomenya vyishimye mutari muzi kuri tontonono hamare tontonono jerengira ndabifurize umunsi mwiza bandanye mbwira umunsi mwiza no ku kanya mwaduhaye ko ku bamwa bemereye ko twobana namwe mu kiro kiganiro cacu kandi murakoze n'uwundi munsi rero nitwabahamagara ngira ngo muzotwitaba. Okay, murakoze akajambo kanyimana ndagiza ko kiganiro twucugare igitabo mubona fise cyitwa The Secret Life of Panji vuga uyu iki gitabo kikaba kiba kiragurishwa kuri Amazon murayizi kuri internet kiba kiragurishwa $10 bisigura yuko uwo kigura azoba aterereye umugambi kugira ugutanga amaraso kuvuga uburyo buzofasha abantu gaje gutanga amaraso hama nkabamamagarira abandi bantu bose baje gutanga amaraso kubera ko niyo nkingi y'ubuzima nta maraso nta buzima yego murakoze. Okay, muravyumvishe ko akunzi ba Iwacu Top TV ati mubandanye mugira mutanga amaraso kubera burya gutanga amaraso birafasha kandi atamaraso nyine umugani wa tontonono nta buzima urumva rero ngira ngo abakunzi ba Iwacu Top TV ko murafise icyumviro cyo gutanga amaraso canke guterera mugenzi we kuko hari abantu benshi bakeneye amaraso muno mwanya tuvugana bafise ubuzima butorohewe heka murahamagariwe gutanga amaraso tontonono ngira ngo yamaze kubabwira ati ata maraso nta buzima tukabare tubifurije umunsi mwiza mubandanye mugira like mubandanye mugira subscribe kuri Iwacu Top TV eka no kuri Iwacu Nation TV no kuri Musuhura Power eka no kuri ma televiziyo ngira ngo muraza kubibona mubandanye mugira like tubafitiye vyishi vyiza tuzobandanya tubashikiriza mugire rero umunsi mwiza murakoze namwe murakoze hamare kuri micro mukaba mwari kumwe na Kaites Faiza batazira Kaila hama kuri kamera naho ntibagiye mukaba mwari kumwe na MC Manko hama nkabasuhuje n'aba manager banje bose aho baherereye bose ndabifurije ati itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu ibaberemwo imigisha n'abakozi dukorana kuri Iwacu Top TV kuri Nation Iwacu Top TV ndabifurije itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu y'imigisha myinshi cyane eka tuze turonke byinshi byo gushikiriza abanwanyi bacu kuri Iwacu Top